Welcome again kuri Twingako TV. Nanone reka twongere kugaruka muri ya makuru y'imyidagaduro guys. Mambo VP umeze neza? Reka twizere ko mumeze neza. So ni indirimbo ubona igiye gusohoka kumusi wejo, ni indirimbo yitwa Vava. Ni indirimbo yitwa Vava y'umuririmbyi D1. Ni indirimbo ubona yuko iri mu Giswahili guys. Reka duce dusubira mbere kuri historique mbese y'imyaka 2 heze. No muririmbyi ubona yuko ari D1 agize mbese kururirimbo agize rero kuririmba mu Giswahili, niwe ubona yuko acaterura akambire. Twumwibukira mbere ku ndirimbo mbese isitaki sitaki uciyibuka misiteki tatizo no. So ni indirimbo ubona yuko yagiye yubaka ama hit menshi, nubona nuko ubona yuko yagiye ikundwa hose biba ikirirengirane. Ni indirimbo ubona yuko yari ikoze mu mapiano, ubu nahagarutse ni indirimbo iri mu Giswahili yitwa Vava. Ni indirimbo ubona yuko ari y'urukundo guys. So nubona kubona D1 yamaze kuba abitangaza, akaba yasizeho na coming soon. Ubona yuko ari coming soon. Umaze kumviriza ni historique mbese y'umukobwa yitwa Vava yakunze mbese aho yatembereye, atagenda besha abantu benshi, agenda arabesha mbese abakobwa benshi, atariko yarageze kuri Vava ati wewe rero ntiyo kwigera mudanganya, ntiyo kwigera mubesha, ati yarafashwe. Ni indirimbo ubona yuko iri mu Giswahili kandi ubona akari indirimbo igiye kuba ibikora inyuma yo gushira indirimbo misitaki. Ubona yuko yisizeho hari haheze imyaka 2 iri ku rubuga rwiwe, ubona yari imaze kurabwa ni miliyoni mbise 3,500 ubu tuvugana ku rubuga rwiwe. So urumva ko ari indirimbo mbese ubona yuko ikundwa. Ni indirimbo rero sitaki mbese igiye kuba yugurura imipaka muri East Africa, mbese adibona abashe kugenda amenyekana. So ni indirimbo ubona rero ko rero yamaze kutangaza kizosohoka ijo mw'abantu mwe. Ni indirimbo ubona yuko iri kwiretangaza bishi kandi ubona yuko akaririmbo karyoshe gasukuye kamwa penzi. So rero nukubona D1 inyuma yaho hari haheze imisi myinshi, hari haheze imisi ubona ari mu bihe bitameze neza, aho bagenda amajambo agiye atandukanye. Inyuma yaho asohoriye indirimbo sitaki, inyuma yaho basohoriye indirimbo sitaki, indirimbo lekasha remix canke ske lekasha ya kabiri ari kiriko akil. Ukabona yuko manager wa D1 batagiye borohezanya mbese ubona kumbuga ibyagiye bivugwa cyane. Ubona yuko mbise ngo indirimbo ngo rekasha ngo D1 ngo ntiyabimenyesheje, hakagenda bavuga amajambo menshi mbese indirimbo irafutwa. Ukabona yuko bagenda bavuga yuko manager ya D1 iteka music ngizopfungisha ngo D1. Ukabona yuko hari kiriko akiri mu marira menshi, ubona yuko amahera yahomvye, ariko kubyibyo indirimbo yarabashije kugaruka. Ubu naho ubona yuko amajambo ari menshi cyane guse D1 ahisemwo mbise kubazanira indirimbo yitwa Vava iri mu Giswahili. So tuvuga yuko mbese ari ibintu byiza kuburirimbyi D1 kuba agarutse n'indirimbo nziza cyane yitwa Vava. So ni nyuma yuho ubona ari amakuru menshi aguma avugwa neza yuko ngo D1 mbese yoba yaravuye muri lebo ya Iteka Music. Gusa ni amakuru turaronka akwiye neza, ntiyaba yaravuye tuzobagashikiriza cyane gusa. Aha murabizi ni muri za vibe z'ibisazi ambise kuri Twingako nuko ino channel yaje kugira izirabacyangamura guys, izirabacangurumura amaze muve muri series twigira ku enjoy n'imiziki igenda itandukanye, amakuru y'abastari heje mu bana buri musi ni Jimbi aka Mega Speaker. So rero mu majambo ari muri ino ndirimbo ntitugenda tutayavuze ni indirimbo na yuko iri mu Giswahili. So mu gace rero yamaze gushira akurubuga rwiwe kwa TikTok yagize ati Vava nilidanganya wengi ila kwako nimezama. Vava nilitembea sana ila kwako nimetulia. Bila wewe sijiwezi, bila wewe sijiwezi. Sina tatizo, sina tatizo. Ubona yuko amajambo ubona yuko yamaze gushiraho kabuga arimwo avugisha abantu bishi cyane gose. So ubona yuko ari
ari D1 agiye kugaruka ku ndirimbo nziza kandi uraba umaze kuraba agace yamaze gushira ku rubuga rwiwe. Nindirimbo ubona yuko igiye kuba ayubaka amateka guys. Nindirimbo igiye kubikora cyane mbese muri East Africa, kandi ibi nibyo byiza, nibyo bizotuma mbese ajabuka mu gihugu cya Tanzania. Ubona yuko D1 bujya n'umunyabwenge, ubona yuko strategy yiwe afise ariyo kujabuka muri Tanzania maze akubitane n'abatanzania maze iribashe kuba ituduga cyane. Ubona yuko abatanzania nabo amaze kuba bashika ku rwego mpuzamakungu. Mugabo D1 muri ino system ari karazanamo nabasha amnukuri agiye gutuma mbese umuziki wacu nawo ujabuka muri Tanzania. Ni indirimbo Vava igiye kuba isoka ejo. Hasta la vista, reka tubabwira ati genda mube mu pinning cyangwa mukora notify ku rubuga rwa YouTube. Yamaze kuba ayishira muri Premiere kugira ngo izosoke nawe ucuyibona. So reka tubabwira ati hasta la vista, tera kajambo muri commentaire kwino ndirimbo igiye kuba isohoka.